bagabukinisha abagore banyu muheruka mubaresha muheruka mubabwira ko ari beza ubu baranavyibagiye hari nabamaze kwiyakira ati kora ko ngira navyaye naramaze gufutana umugabo agena imbere y'Imana asenge mugabo yababaje umugore iryo sengesho nishikira Imana burya abagore marashoboye gutuma Imana itatwumva twebwe abagabo hari benshi bibaza yuko kuba umugabo mwiza bihagije kuzana amafaranga mu rugo none ayo mafaranga yonyene ashobora kubaka urugo rukomeye na yahe makosa makuru abagabo bakunda gukora mu rugo mbega yokosorwa gute ikiganiro ni kukayi jewe ndakibashikiriza ni Pamela Irene Rakoze atitsit bakunzi bo kukayi bakunzi ba Pam Channel TV nongeye kubaramutsa je tuvugana ni Pamela Irene Rakoze umutumire wanje rero murabona ko namaze kumwakira mu bwami bwa Pam Channel TV ni umukozi w'Imana menshi mwagiye mubona akunda kudukwega amatwi turabona kuri ku ma réseaux sociaux kuri TikTok cyane atwikisha utuntu dutandukanye turanyuragirika utuntu twiyo turaca ku ma statut du highlight turaca ku ma statut ariko rero no munsi numvise no muhamagara muri Pam Channel TV yatugira ibintu budasanzwe kuba ayatwitavye akaba yahashitse akaba ari Apôtre Kevin Sibomana jewe ndamuzi personnellement mais nanishaka kuba tamuzi yabidondora abakunzi bo kukayi abakunzi ba Pam Channel TV abakunzi ba Pamela Irene Rakoze kari umukozi w'Imana kukayi murakoze cyane ndanezerewe cyane gushika muri buno bwami bwa Pam Channel TV aho tugiye ko mu kino kiganiro kukayi ndanezerewe cyane ni mugisha munini cyane nari nsanzwe nkurikirana ibiganiro mukora nari nsanzwe nkurikirana ibikorwa byanyu kandi by'ukuri bikanezera uburyo mufise impemu y'akarenzo excellence dasanzwe no kuri ndakunze gukwego cyane n'ibintu bikoze neza ibintu bikozwe mu buryo bwiza rero nce munana akaje kubatera intege mubandanye mukomere cyane hanyuma nkuko mwamaze kwivugana Apôtre Kevin Sibomana ndogwe shengero gitwa CLG the Seat of the Living God dukorera mu Kinanira ku Musaga hanyuma kandi nkaba nubatse n'umugore nkunda cyane gose hanyuma kandi Imana duhezegeje abana batanu umuhungu umwe n'abakobwa bane rero nezero cyane gushika hano mu byo dusanzwe dukora harimo ibijanye na coaching ibijanye n'ingo ku bijanye no guhagurutsa abigishwa ba Kristo Yesu ku bibanza bitandukanye abantu basanzwe bahuriramo mu buzima busanzwe bwa misi yose twita the marketplace aho novuga ubutumwa bwiza tutari abusa kubuvugira mu nkome zine z'ishengero mugabo ko ubutumwa bwiza tubujana aho abantu basanzwe bakora imirimo yabo ya misi yose rero nezereje kandi ukongera kandi kwa mwana twiyumviriye ko mukadutumira kaneza kuza kugira ibihe byiza kandi bahezegire yego cyane Apôtre mwumve yuko tubashimiye gose bimwe byimva mutima ku mwanya muto muba mufise abantu b'igiciro barinze baguha umwanya abari Imana pe ego alors no munsi twari tumaze igihe kinini tubona kukayi turonka abamama abadamu beza bafise ubona ko bafise umutima nyene w'ingo bafise umuhamagaro wo gufasha ingo aujourd'hui uno munsi turiko turabirabisha amaso umengo nta byizigiro bige hari umwe wese abitwara ihomba homboka ariko kubana b'Imana twama tuzi ko ari ibyizigiro kuko ari ikintu Imana yatanguje yego iba gifitiye umugambi mwiza hariyo n'ijambo rivuga ngo kuko nzi mbiyumvira atari iby'ibyago ariko ari iby'amahoro yego tumaze iminsi rero tuvuga ku bamama womengo baragowe Imana yanje tubavuga umumama agomba kumera gutya amasinye yitegura gutya ibintu byinshi vraiment ariko rero hariyo kote tutaravuga abapapa nase ko abapapa bavugwa n'abamama reka rero abapapa bavugwe n'umupapa wo umukozi w'Imana kandi turavuga abapapa bo mu nzu y'Imana kwimara igihe ducoboze ikibazo cya mbere nagomba kuvuga
Mbega ku bwa Bibiliya nayahe amakarite twovuga ko ari principal ku mupapa mwiza, umushingantahe mwiza mu rugo, muri foyer, mu muryango. Ego kwijambo mu gicapo c'Imana. Ego bon, ubwa mbere mvuge kino kintu. Imana igihe yarema abantu, ndikuvuga igihe yarema umugabo, ikamuremera umugore, hamika n'abahezegero baronke abana, Imana ashaka kureproduisa igicapo cyo mu bwami bwayo. Iyo turiko turavuga umupapa, ubundi ni nka extension y'ubuvyeyi bw'Imana hano muri ino si. Imana irema Adamu yari yamuremeye kugira ngo agaragaze ico gicapo cayo hano muri ino si, ko umupapa murabizi nyene ni umutwe w'urugo mu ijambo ry'Imana bivuga. Rero mbaje ikibazo ciza cyane, igicapo ciza canke karite novuga ku mupapa ubwa mbere na mbere nuko aba umupapa yigana Imana. Wino ego ni kuvuga ngo nuko aba umupapa arondera ubwa mbere na mbere kumenya uko Imana iri akamere kayo, hama akagerageza kuyigana. Kuko umupapa ashoboye guhishurirwa Imana mu buzima bwiwiwe, burya hano muri no nta kindi acagenda agaragaza ca gicapo, kuko urabona n'Imana tuyita papa. Ibaze rero umuntu nawe Imana yatije ayo mahirwe yuko hano muri no si nawe ayiserukira akaba papa wa ngaha muri no si. Donc karite yambe nuko umupapa yorondera gusa n'Imana. Ashoboye ico kintu, ibindi byose pame biroroha. Acaba umupapa, ibindi byose bica biza bikurikira. Acaba umupapa ahari. Ni naco nibaza uyu munsi kibuze. Dufise nivyo ingo, dufise abapapa baguma bariko barirukanga. Ndagishika bameze Isaka yavyaye abahungu babiri, yavyaye witwa Esau avyara n'uwitwa Yakobo. Abahungu babiri arico gicapo c'abapapa babiri tubona hano muri no si. Umwe birivuga ngo yari umuhigi w'umuhinga, uwundi na uwo ni Esau. Wa kabiri nawe ngo yaba mu mahema. Umwe ni umupapa aguma ariko arirukanga, aguma ariko arashugurika, ntariho ntahari, aguma urumva nyene umuhiga, urumva ntaguma hamwe, aguma ari mu mashamba, aguma ari hehe. Uwundi nawe ni umupapa yari ahari, n'umupapa yari mu mahema. Ugiye kuraba wahawe umugisha si wa mundi yaguma yirukanga, ni wa wundi yari ahari. Uyu munsi dufise ikibazo mu bijanye n'ingo k'abapapa siho bari. Nivyo aravuga ati Kazime na baromdiye Minervare, Kazime na bahayirasiyo na Kazime na uravyumva, ariko ivyo ntibihagije. Tubiza kuba umupapa, abiza kuba umupapa aha, nico bituma n'Imana ikunda abantu baguma ariko barirukanga. Yesu yabwiye Imana hano muri no se yambaye umubiri, yabwiye Marita ati Marita kubera ko bisumwitwara ko kuri vyinshi, raba uwo muvukana Mariya yaje aricara aratekereza arumviriza. Rero novuga umuntu yodondagura amakarite menshi, umupapa mwiza yoshobora kugira. Mugabo reka tuvuge iyo novuga iza kuvyara izindi, kurondera gusa n'Imana. Aha, no musara umuntu ariko aratwumviriza, ndabafise kweri baba papa nyene n'imisore. Ego kandi wowe ndabashimire gose. Yo urazi amakurajima yabo amamoti sha naho haniye n'abamama n'abakobwa. Kuko mwege mufisi, urumva hari ukuntu mwe muca mutubona mukumva akakwakuhaje akakubwira ati va de l'avant. Mugabo ndagucire mu gatoya, siriko maze kubona yuko mu masalo ndakoferi y'abagore hakoramo abagabo. Uzi ko aribo banagira neza imishatsi, nibo tunemera agutereye inzara ho. Jeje kinama ndaciyumvira, hari waciye mbwira ngo urazi gapote ngo ni kubera yuko abamama canke abagore ntibemerana, ntiyumva ko yo gusokoza neza uzosohoke uberewe birenze uko we canke ariko aragukora yumva umengo we yasuzuguwe. Muradusengera abantu rero nico naco nukukiraba gituma abagore badatirana intege hagati yabo. Numva ico tuzogikosora ko bafise akantu nyene ko gusekana rero ari ibintu bitwegeje nyene muri univers y'abadamu. Competition hari irarenze, Imana ibafashe.
murasengera mukozi w'Imana jewe umuntu simvuze ko no bagabo batakomeze ariko iri mu bagore irarenze rero bakunze mwebwe abo tuko turavuga sabo ngaha mu Burundi ko tuvuga muri Karagwa tuko tuvuga bahariya muri Paraguay abo tuko abari kubadukurikirana bo baraterana intege kimenyamenya no ko baragiye kwandika muri commentaire bagutera intege baragiye gushirikira bagire share bagire like sinivyo gusa munamuhe n'uburyo arakeneye uburyo kuko ibintu bitwara uburyo bwinshi cyane gose studio ndimwo irateye ubwo n'igitangaza biraboneka ko inyuma harimo agafaranga kenshi mumutera intege ntituyireke nyene gutyo nyene ngo umugwanizi ayigwanye ku buryo ejo zosanga atabiganitse kiko turaronka excellence tutariko turayibona no kuri tumushigikire kandi azineza ko mugiye kumpuva yuko mwebwe mutari muri wa mugwi w'abantu ariko ndavuga bamwe muri Paraguay hari ariko mugiye kubikora kandi neza cyane gose baze kutwandikira badushiye kuri nimero ya content limikash bakoresha uw'Imana ishobora guhezagira cyangwa za guhezagirwa no kuri dushigikire kino gikorwa vy'Imana birakoye gushigikirwa n'inguvu nyinshi cyane gose kuko abana b'umwiza bo barasi umwene babikora ariko twebwe abana b'imanuka mengo nyene Imana izo bikorera bivuye mu ijuru nta na gatoya ikoresha twebwe twagiye rero ku kino twariko turavuga mwariko muravuga ati kugira umuserugwa bikore neza ashobore gutunganya ibintu neza mu rugo ati agomba gusa n'Imana ategereza gusa n'Imana hari umuntu ariko aradukurikira acaja mu mantuze mu algoritme yakasaze avuga ati gusa n'Imana ubu rero nzohore mbe utaboneka gusa n'Imana donc urumva gusa n'Imana niki twumvise ngo gusa n'Imana yego reka ndabisimplify mu buryo bworoshye cyane gose gusa n'Imana ubwa mbere na mbere Imana tuyibona mu ijambo ryayo birivuga ngo Imana n'umuco ifise umuco Imana n'umuco twe natwe nje tuba muri ubwo rugezo mugabo kandi yaraduhaye iyo capacity yaraduhaye ubwo buryo bw'uko natwe turi hano muri ino si tuba umuco dusomye Matayo igice cya 5 ku murongo wa 14 ijambo ry'Imana ratubwira yuko turi umunyu tukaba n'umuco w'isi bigavuga ngo muri igisagara cyose ku mpinga y'umuso nta ushobora gucana itara ngo aryubike ko umubeye ariko aravuga uwo muco acavuga munsi ngo nuko ibikorwa byanyu canke ingeso zanyu abarizo zibera icitegererezo abantu mu buryo ubuhe bwuko umupapa yigana Imana yomdi ingeso ziwe ingeso zitunganye si wawundi agaragaza ingeso mbi si wawundi agendera mu buhumbu si wawundi yiba si wawundi abesha si wawundi yica si wawundi agirira nabi abandi oya ahubwo ni wawundi amagaragaza novuga ibikorwa vyiza ingeso nziza ni wawundi niyavuga urazi uyu munsi urabaje cyane kubona abapapa bavuga ibijambo bipfuye uravyumva kandi abana bavyumva bararyoherwa no kuvuga gusa ico babikuramwo uravyumva ingeso nziza zigaragarira mu kugene tuvuga mu kugene tugenda mu kugene twitwara mwe dukora ikintu ico ari cyo cyose na cane cyane ubugwaneza hari ikintu mpora nkunze kubona abagabo bagora cyane gose abagabo umuntu yumva ko ari umugabo yari karakankama burya gukankama sivyo bituma ibintu bice bihinduka uyagira ubugwaneza ushaka kuvuga wiyoroheje kandi ibintu bikagerereza abantu bakakumva nivuga ko abantu bagutinya ahubwo ni vyiza ko abantu bakubaha yego rero iyo umuntu akankama uwo muntu azomutinya umupapa azomutinya mugabo bivugana ubugwaneza iyo werekana ati ikintu cyari kugenda gutya ivyo bizodevelopa mu bantu kukubaha rero turiko turavuga gusa n'Imana ni vyinshi umuntu yovuga mugabo cyane ijambo ry'Imana rivuga Imana yivuga idondora ivyo umugabo yogerageza kugenda yigana ego hari umupapa rero ariko arumviriza baricaye ngaho ariko barumviriza hariho nabo baza kurungikira marike ntimugire ikibazo cyiye hari umuntu acavuga ati jewe vraiment jewe no kurindagerageza gusa n'Imana ariko vraiment none jewe
umudamu wanje igitenge ca mbere gisohotse nico yambara, akarato ka mbere yarinye gasohotse niko yambara, abana banje biga ahantu heza hama barafungura neza. Donc gutanga amafaranga abana bagakayanga n'amadamu agakayanga nivyo birakwiye gusa. Okay, reka mvuge muri buno buryo umupapa muzima mwiza arangwa n'ibintu bitatu bikurikira. Icya mbere ni umupapa ahari ni kuvuga ngo ni umupapa ari present, ni umupapa nk'uko Karine nabicishijemwo atameze nka Esawu, ataguma ariko arirukanga at the end of time ugasanga n'ivyo yariko arahamira nta na kimwe aronse, kuko ariko tubona umuntu ashobora kwirukanga n'ivyo byose bariko uravuga mbwa kino tuva wa mwana arihira ya mashure, wa mugore yagurira bya bitenge bigiye kurangira yatakaje byose, abana ntandiro bagira, abana ntacu bavuyemwo, urugo rasambutse kubera ko ico abapapa bakenewe ko mu rugo no kuhaba. Buryo urazi ko n'ikibazo uyu munsi dufise mu isi twagitewe n'umupapa atigeze aba present ku mugore wiwe. Iyo uribaza yuko Satani yaza agasanga Adamu ari kumwe na Eva ko yari kubabesha kujya babesha. D'abord Imana yari yahaye ama instruction Adamu, niyo yari yabwiye ibintu mbirezo kunukunukunukunuku. Mugabo hakuhaba sindiyo yarari kuko biriva mu nzoka. Donc Satani umva aciye mu nzoka yarajaganiriza Eva. Adamu yari he? Go deeper. Je nico gituma namaze ko ndavuga ibiso kuvuga ngo ndiko ndavugira abagore oya, mugabo hari gihe abagabo kenshi tubarenganya. Urumva abagore bo badukwegeye icaha nibo bagize okay. Abagore badukwegeye icaha gute? Icaha ca mbere cavuye ku mugabo atabayeho ku mugore wiwe. None gute Satani aza agafata akagira dialogue n'umugore wawe, uwo mugore wawe nico gituma ningo zimwe na zimwe zihora zisambuka. Umugabo aragiye arapoteye, urumva si yari hanyuma ugasanga umushoferi yarasanzwe nyene, urumva nyene afashe ibikorwa ngaha mu rugo, niwe abwira umugore ko asa neza, avyutse ati oh mabuje nukuri emwe uraserutse n'izuba ricariraka. Uravyumva ugasanga umutima wahindukiye w'umugore ntukiri ku mugabo usigaye uri ku mushoferi wiwe kubera ko fet ni bagabo muri ko muranyumviriza ndavuga ndiko ndarabakameha neza. Mwabwira iki mu babaje? Mwotanga ivyo mutanga byose, mwotanga uburyo, mwotanga makado, mwotanga ivyankenerwa byose, ivyo ntibihagije. Icambere umugabo akenewe ko aba mu rugo, aba present. Ico ni cambere rero ko umugabo aba present spirituellement ubwa mbere na mbere. Umugabo abiza guteramira urugo, agasengera umugore, agasengera abana biwe. Nizere ko abandi ndabwira n'abantu bazi Imana. Ica kabiri abiza kubaho mu buryo emotionnel. Ni kuvuga mu mani majambo umugore ntagire anniversaire ngo nta mwanya afise ngo tuza kuraba match mu munsi wa classico, mu munsi wa rinze. Baho kubw'umugore wawe umwana nakubone. Uravyumva kuko sinzi uyu munsi tuko tugenda tugira abana bari déséquilibré bitewe nuko abana batabona base. Kandi burya isi imeze nabi uko imeze kubera absence y'abapapa. Hama ica kabiri kandi gikomeye amaze kuba présent spirituellement, akaba présent émotionnellement. Il faut ko aussi aba présent physiquement. Mu buryo nyene hakabaho agakina n'abana bagabukinisha abagore bayo, mperuka mubaresha ngaruka mubabwira ko ari beza, ubu baranavyibagiye. Hari n'abamaze kwiyakira ati kora ko ngira navyaye naramaze gufutana sigaye nyene ndi kintu kiraho. Uravyumva garuka kandi musumabwire y'amajambo mwababwira. Umugabo abiza kuba présent émotionnellement, spirituellement, physiquement. Rero ico ni kintu vy'ukuri abagabo bagerageje gucubahiriza. Nukuri ingo nyinshi zotabagwa kandi mu buryo budasanzwe. Rero ivyo batanga ivyo sinavyansi navyo birakenewe. Mugabo kandi hejuru y'ivyo byose baho. Hariyo umupapa uno munsi avuga ati jewe nahabaye, mugabo hari akantu mwavuze
ati reka ko abandi bantu nk'iyo example muduhaye y'umushoferi agira keya abantu ozeye none mawujo hari akantu mugabo je nishaka ni giki mumaze kubona abamama bakunda cyane yuko abapapa babakorera ega basigaye babiririmba mu ndirimbo zo gutwikurura ngo kararyohera abamama nako kayibone mu kazi mu gutwikurura cyane Pastor tuvyumve mu gutwikurura vraiment ntituvyumve kukayi mukozi w'Imana yashitse ngaha ni mukatubwiye jere kamira papa ariko baradukurikirana ico umugore wese akeneye nico yatanguye kuronka igihe yabaho Imana hejeje kuramwo urubavu muri Adamu igahumeka kw'inyama hanyuma bivuga ngo ikora mu mugore hamira muzanira umugabo akimubona yikanguye yaravuze abagore barakunda ko abagabo tuvuga kandi ntiyavuze ibyo ari byo byose ntiyavuze ngo wazigije ntiyavuze ngo wagoreye nabi muzi ntiyavuze ngo yavuze ngo akara ko mu mara yani akagufa ko magufa yani voici mwifanza ko voici l'os de mes os la chair de ma chair donc umugore yashotse yumva poem umugore yashotse yumva amajambo amuterura amuvuga neza nta kintu umugore akeneye we umugore wese akeneye kubwirwa amajambo amushira hejuru yongereza valeur kuri we umugore akeneye kumva amajambo meze ibintu vyiza biri kuri we sivyo gusa umugore akeneye kwitabwaho munatwumviriza uyumva kwitabwaho umuntu yitaweho nyine baramwumviriza umugore akeneye ko bamwitaho akeneye ko ego nyine urumva yumva nyine ko afise umuntu kuko nikimana yabaremye hama kandi ikintu benshi batazi pame nuko Petero yanditse avuga yuko iyo umugabo n'umugore habaye accrochage Imana ntizokumva isengesho ry'umugabo burya abagore marashoboye gutuma Imana itatwumva twebwe abagabo ngwina ko kagumeko uravyumva umugabo agena imbere y'Imana asenge mugabo yababaje umugore iryo sengesho nishikira Imana hama kandi birivuga yuko muri ivyaremwe by'intege nke mwakinde ngo mudagisigura kuba muri vyaremwe by'intege nke suko misi yose mwama munanigwa oya ahubwo nyabona uburyo Imana yabaremye ni mu buryo bwiza cyane kuko birivuga nuko Imana ntibavuga ngo mbirema nuko Imana ihomeka ko inyama uvuze kurema ni ikintu kivuye mu busa nk'umugabo Imana atoye ibumba irabumba donc nta kindi gicapo kindi cyarigara mugabo umva hariho umugore yakozwe muri matière ivuye mu mugabo uravyumva rero ndakunda aka kantu muconze avuga ngo and she was made donc harimo ikintu ntibavuga ngo she was created she was made harimo ikintu cy'uko yakozwe ni kuvuga ngo abagore muri soanye mu utuntu sinzi muri abantu nyine butu detaye urumva nk'ubu hariho programme muza kuja ko mufata amasaha 3 muri imbere y'ikiyo jewe ndashaka no kugenda bakambwira ati ariko ugiye utisokoje uravyumva rero uko kuri n'Imana afasha kanya ko kubatunganya niyo nature yanyu rero ikintu cyakozwe burya intebe kora ko yakozwe tutaravye neza yo cafu rikononekara rero Imana ivuze ngo muri vyaremwe by'intege nke si mu ntumbero yuko atacumushoboye aho munyamu nuko uko nyene mwakozwe hakenewe cyane attention nyinshi kuri mwebwe kugira ngo ntimwononekare bwabundi rero sama caprice n'amajene bantu ariko aratwumva mama mvuga ngo abagore ngo yango mwese sinzi kungene mu mezi mwabagabo mwe sama caprice n'amajene haraho byavuye ni ntidushobora kubihindura hari impamvu hari ukungene bimeze ntidushobora kubihindura bakunzi bo kukayi mutariko murambona ibintu to niko ndigira Bibiliya ivuga ishengero nk'umugeni nk'umugore bivuga ngo agishira ari ishengero rifise ubwiza dafise amarabaga dafise injebe donc muri majambo na Kristo
ariko arakora ibishoboka byose ku buryo eglise yiwe ari umugore wiwe atazoba afise amadefa, atazoba afise utuntu tutari twiza kuri we, ngo agishire ari ishengero rifise ubwiza. Ni kuvuga ngo hari ikintu nyene urisobanya, nico gituma tunkira mwemu yera kadoba marayika aho kadusengera aho no kugira ngo ntagire ivyo nonekara kuri twebwe. Muri mu gihe rero ca conflit, mu gihe habaye tubazo, hari ukuntu nyene mwege abagabo mwama muzi yuko nimwe mufise autorité, ni noneho Imana yarayibahaye, nituvuga ngo hari ukuntu muba muzi niko muremwe, muri hejuru Imana yabagize umutwe mufise autorité niki, ugasanga rero harabaye akadeza ko y'ikintu mutumvikanye, kandi ugasanga ico kintu wanashaka au départ mwari mwarakivuganye, mugabo ugasanga umugabo aba afashe ya mbere kuvyonona. Aho ndashobora gutanga nk'akarorero, ugasanga mwari mufise projet y'ikintu kanaka, nko kubaka inzu canke kuhindura ishuri umwana, ubwo n'uburerere butandukanye pata kwa umugambi, hanyuma ukazubona umugabo aradutse arahinduye byose, aca afata amahera y'umugambi aguze imodoka. Nabona ko mukunda amamodoka mwebwe, kandi nimukunda amamodoka ariyo yose y'amamarke, urabona ko ziguma zihindagurika, ukazubona araje akakubwira ati jewe narishaka dukore muri ya mahera, ukamubwira ati oyaha none ubona ko bizoca bidufata uwundi mwanya kugira ngo dushike ko kuri kirya kintu. Ngo nakubwiye jewe ndabibona, je ndi umugabo ndabona iyo turiko turaje, uko uravyumva. Urumva haradutse conflit, kandi umuntu ahagaze muri autorité Imana yamuhaye. No musi sinza kuvuga ngo umugore w'ubwenge ngo cagira iki, oya, nk'umugabo yamenye Imana, wa wundi ariko aragerageza gusa n'Imana kugira hagaruke amahoro mu rugo, yivyifatamwo gute, kubera urumvise ko ari hejeje kuvyonga ibintu ngo yinore. Nawe ngere bajije umengo uciye uvuganye n'umengo urashavuye gose. Burya biravana n'urufatiro mama arashizeho mu rugo, yego biravana no kungene burya Nabiya iravuga yuko ntabagendana bataraganye, faut que ibintu apana umva higihe abantu burya baba iyo umugabo arinze yonona ibintu muri ubwo buryo uri kurabivugamwo, quelque part ugiye kuraba hari distance bayahabaye, kuko ubundi iyo muguma muri hafi na hafi uravyumva ntaza kuzana ibindi vyiyumviro bindi ngo iki, mugabo umva hari igihe iyo mwayivuganye mugabo ugasanga hari ibindi vyaciyemwo, ntimwagumye nyene ndazi muri poche nyene muri hafi na hafi, arashaka gutuma umugabo ataza guseda, kuko naje nivuze nk'umugabo ego nivyo hariho henshi manumva nanje mengo noseka muri ubwo buryo, mugabo bivanye no kungene dushobora kuba turi poche, tuko turaganira, tuko yumva nyene turi hafi na hafi, hari ngingo mba nafashe mu nkazireka, urumva kuko urumva nyene ko mengo uratayishije confiance umuntu yari yakugiriye. Rero ico novuga kujanye n'ivyo nuko haba ico kintu cyo kuguma umugabo n'umugore baganira kandi batemera ko ari ikintu kibaciramwo hagati na hagati, hanyuma iyo muguma muri hafi mubona ibintu kumwe, mugabo ikikwereka yuko vy'ukuri abantu batikira hafi na hafi nuko ko umuntu ashobora kutazana ikintu akuye ahantu utazi, ugacama none umuntu ko twavuganye ibi abizanye gute, quelque part ugiye kuraba hariho ikintu cyaciyemo. Ayo n'amasinyi yerekana yuko hari akantu kahabaye, kumbure peut-être umugore yashavuje umugabo ntiyabimenya, canke kumbure peut-être aro stress yagize hanyuma arabura, urumva nyine hayisuka. Navyiza yuko by'ukuri aba nabo canke abagore nabo hari igihe usanga hari vyabagoye, ugasanga attention yagiye cane ku bana, akibagira yuko mvuge kano kantu mugabo bagatabureje gasigura umwana mukuru n'umugabo. Yego umutegerezwa wa mbere ati wasivuze kari bebe, rumva kurya nyene, rumva ona kantu kose usakura Mbega yagize kiyo heraba rumva bijya biteza kuza ubwa mbere na mbere ku mugabo. Kuko heraba pame
uretse umunyene ibintu biriko birahinduka ni nk'ibinyene usanga urumva ngo sherishu kokote bya biga je rimwe na rimwe ndiko sishobora kubipreciser ubu mugabo nibaza ko bishobora kuba biri mu bintu biriko biratuma ngo uyu munsi aba stable. Kera ntibavuga ngo kera ntibavuga yavuga mwami wanje nabiri avuga ati nimurabe abagore nimwitegereze kuri mama wanyu kwizera Sara ntigeze yita Abraham mwita mwami wanje. Donc umuntu wazi kumva ko ari umwami akora igihe umwami akora birato umwami aritabwaho uravyumva mwakora mutire muri demokrasi ngo emancipation de la femme bla byinshi birebire nivyo rero gusa iyo umugabo atumva ko byukuri yinjiye mu rugo rwiwe yinjiye mu kirimba ciwe ibintu birononekara ibintu birononekara raba Esther yashotse azabwira umugabo umwami ngo ndagukene avuga ati ngire ubuntu imbere yawe unyemere uzoze ku mazimano yiwanje yabanje kumwitaho iyo rero twitaweho oya umugabo none iyo bakaravuga ngo mubahe abagabo banyu umugabo akeneye icubahiro yego none icubahiro mu cubahiro harimo iki so kunama oya nabona kwitabwaho nukwinginga turakunda ko mutwinginga uravyo ucomba nyene ko nyene uri umwami hama kandi yo urumva kenshi aba ikindi naco hari igihe umugore kubera kumwene yitaweho yagize iki aca tibibanza vyiwiwe asiga nawe yumva umengo barangana n'umugabo nakumva umengo yo decide aho rero bisho bitangura kononekara uko vyogenda kose ugume wumva ko neza umugabo niwe mutwe w'urugo niwe mwami ukaba umwamikazi niho kaka distance rero kaca gatangura ko ngo no munsi tuko tuvuga abagabo naho uri kurasubira kutubabaza abagabo kandi no munsi tutabavuga Imana ifashishije kuvuga abagore bavuga abagabo ndabona ko nishura ikibazo nyine kiza gusaba ko nyine mbanza kubavuga ntimusubire ko tubabaza no munsi tuvuga abagabo gusa none umugabo rero iyo habaye amadesaccord iyo habaye amakonflikt ni gutagarukana harmoni mu rugo ni gute yogarukana la paix acavuga araseda agira gute neze gute bo icambere na mbere no uvuga ari kintu kwagiye bigisha cyangwa kwagiye baba manto b'abagabo bakoze kamakosa abantu bose b'abagabo cyangwa abagabo benshi bazi yuko badakosha bazi yuko misoso yose hezo bazi ko aciye bugufi abatakaje ubugabo ahubwo nyabona guca bugufi niko kuziga mu bugabo abagabo benshi rumva nubwo yaba yakoze kandi akabona ko yakoze ikosa vuga nuko nyene ngo jenzi gitumana akashaka kwihagarara ko muri ivyo aho rero bawuguruye ebana igihengeri satani acaza misoso kamariko aronona byinshi rero iyo bimeze gutyo je namanzi navuga burya ikintu cyose kitabaye ciza burya umugabo niwe abwiza gufata ya mbere kugira ngo atunganye bitatunganye niwe Imana yagize responsable urugo vyononekaye niwe abibazwa ubwa mbere na mbere nubwo bariho ibinabiriya umugabo nabiza gufata iya mbere iyo byageze gutyo nagiye gusanga no kuri naje ramaze kumva ko inshuro nyinshi ni viza yuko kwagusa n'Imana twatangura tuvuga ni viza yuko umuntu aca bugufi raba n'Imana umbaze n'Imana iraciye bugufi cyane hose raba Yesu n'Imana mugabo birivuga ngo ntihabonye ko kuringana n'Imana ari ikintu cyo kumirako ariko yemera kwamajisho y'umugurana yemera guca bugufi nimba Imana yemeye gaca bugufi igasuzugurwa nabo yaremye twebwe turi banje kugira ngo tugume tugaye oya nimba habaye ikintu kitameze neza ca mugufu ati iki kintu ngako kirangenda gutya reka tuvugana kandi umuntu avugire hejuru umuntu amanuke umugore atari karavyumva umbira ati nukuri umbabarire nibaza yuko nta vyitwayemo neza nta mbabarira hanyuma iyo umuntu amaze kugira profit novuga akaja hasi biraza kugenda neza mu marero muca muza kuduga jewe sinigera mvuga ikintu novuga ntarabona ubu ndakwiza imyaka 10 n'ubatse kameme simike kandi sinyesha mugaharubike yamaze kubona ashaka fuana cyo nkabwira umugore nti mukumbabarire nakoze amakosa nagiye mbona nawe nyine amanutse mu nyuma kandi hari igihe nabona ko byukuri ari we yakoze amakosa mu nyuma iyo tanso yahavuye
mwe mugabo ati mugabo unyemera tukagaruka kuri bya bintu makambira atahubwo nyene ahubwo nije haboneka gusaba imbabazi tuvuge mu nyuma nanje naravyiyumviriye ndagusanga nje nakoze amakosa donc guca bugufi byatumye dushobora kugira iki kurekipera ya mahoro bw'abugwaneza turekipera nyene wa mutekano mu rugo rwacu rero ni byiza ko umugabo yumva neza yuko hari bitameze neza mu rugo byabaye gombe niwe wa mbere wo kumanuka akabanza ntashake si bijyanye no gutsindana umugabo ni bijyanye no kumvikana kuko uwo mwumvikanye mu gatora tere downtown biraruta cyane ko watsinze umuntu kuko umuntu ashaka kumutsinda umugabo ije akibira kumwe na kwihora rero mu rugo ni byiza yuko abakumvikana kuruta kumva ko ni jewe nari mfite raison ni jewe nyene urumva nyene nagutsinze ni jewe nyene urumva uravyumva ni muri ubwo buryo ego Pastor, hari ikintu nashaka tuvuge tuvuge ko migiki muriko murabona kuba ku ngo z'ubu cyane cyane kuri kote y'abahungu bagira mariage yego urabona ko ari ama erreur menshi mu ngo cyane migiki muriko murabona ico kintu cyo kosorwa gute okay ikintu ubu kibonekeza no kungene ibya n'ivyingo abantu bavyatsa agaciro n'uburemerezi bwavyo hama kavyinjiramwo nkaho umengo ni juste ikintu kiri social abantu bateza gukora ni devoir social abantu babwiza gukora kugira ngo nyene imiryango iryoherwe n'iki mugabo batazi yuko n'ubuzima bushasha ni n'urwego rudasanzwe rufise ama exigence akomeye ivyo rusaba ama sacrifice ukwitanga kudasanzwe rero umari ico kibazo ubwamenye ndabona kungene nk'abahungu batagitegurwa kuba abagabo kandi burya birivuga ngo umuntu yaronse umugore abaronse ikintu ciza qui trouve une femme hama ngo umugabo azosiga se na nyina avuga ngo umuhungu azosiga se na nyina urumva Bibiliya ntivuga ngo umuhungu azosiga se na nyina bivuga ngo umugabo azosiga se na nyina hama ngo qui trouve une femme uronse umugore none mbega burya umuntu arindabira mariage ari umugabo canke ndabira mariage ari umuhungu hama akaba umugabo yagize mariage nico kintu narbiza kwibaza ofete yacu biribiri kiravuga kugira ngo urugo rukomere pame birasaba ko ubwo rugo rutaba rugizwe n'umuhungu n'umukobwa nuko umuhungu abanza gucika umugabo no kwanza gukamirika harimo ikintu ca maturité hari ikintu cyo kwatigwa ibanga ry'ubugabo gute ni kuvuga ngo mani majambo uragiye ubizi neza yuko ugiye kuba umuprotecteur ugiye kuba umurenzi ugiye kuba umuzigamyi uravyumva ugiye kuba umutware ugiye kwafronta ikintu cyose kizoza kije guhungabanya urugo rwawe kuzoshobora kugira guteramira urugo rwawe umugore wawe akabaho ataco abuze atakintu na kimwe novuga kiza kumunyiga akumva neza ko byukuri mu rugo afise uburinzi afise inkinzo imukingira umwana agakura byukuri bamaze kubona naho ndabibona kera kungene ndi umwana muto nahora nishimira papa nabwira abana twakinana yuko papa yo bakubita bose yize karate afise ceinture noire kandi atakintu kimwe yigeze agira muri ibi mugabo hari ukuntu uravyumva umugabo biza kudegaja ico kintu cyo abo mu rugo rwiwe bumva nyene bari musi nyene y'ubwugamo nyene bukomeye rero ivyo nibyo bituma n'ivyoza byose birondera kunyene biza kuhungabanya urugo umva nyene bidashobora kuronka aho bimene rero nico kibazo muzi dufise rero abahungu ntibategurwa ngo bacika abagabo bagiye mu rugo ico gituma shika
urumva ntatangira ashaka gatamusa yishakiye cyo bituma ashika akagenda akandikira utujambo uravyumva tw'urukundo umukobwa uravyumva biganye bahuye mwibarabara akifata ukuntu kandi uyu muntu n'umugabo ntazi carico responsibility y'umugabo urazi wari wese arashobora ku umuhungu w'imyaka kuva byerushima par umuhungu w'imyaka 14 kuduga ashobora kubyara mugabo si bose babyara bashobora kurera rero umugabo ni wa ndashobora kugira iki kubyara kungira karera rero kenshi urumva nico kibazo ntibakera umwana baramutegura bakamwigisha gukora uyu muzibame urashobora kumva umugabo byiza ko ari umugabo muzima yubatse ariko telefona papa wiyo ngo papa ngo ni sawa ngo uyu munsi ko ngo byahaye tibiki ngo nta rasi mfise ngo ushobora kungira kuri mikashi ngo rasi ngo singira rasi masanga umuhungu akeneye ruwaye umugore amubwira ati none ko wa muntu dupangiye yaje kwishuza amahera kwangureka naco muza kuyasaba papa yo donc kibazo ne bimwe biribwa ngo azosiga sena ireske umuntu yarasize mugaba yamusaba ari papa we yabitanguye nawe urumva nivyo nyene urumva nyene haba yaramuteguye amubwira mariage akamusohoza ibiki acabona ko aguma mu telefone kumuha mvuge gute kumusohora canke kumuha icaherako ni vyiza mugano kamubwira ati ibi ndabiguhaye mugabo nawe genda ubwize apana keje nzo kumuri kurampa kurya nani ntigeze mpamagara papa nawe ntuzo mpamagara ukuntu kiretse ari kibazo kirende ko cane gusa mugabo uyu munsi urafise abitwa kara abagabo akanu kose urumva umuhungu asanga ngo hinge ngo ndaza kubaza mama nk'ivyo turako turavuga by'imigambi mwakoze ngo ngo ndaza kubaza mama ngo ica vyiyumvirako ntibaza uyu muntu n'umugabo canke n'ugwana rw'ingaro ruko rurazezeta c'ivyo birambabaza umwana kureka ntibigeze bategurwa ngo sanga umwana ntibamuretse byose barayimukoreye ngo imiryango mwikeneye ubu nawe n'undi mutego wundi ukomeye imiryango ikeneye gusayangana umugabo w'umugore nabo batumira abantu bumva nyine bagakora ibintu byose kuva ku busa gushika ku canyuma kube bararuza umwana wabo n'akandi kantu ko ugasanga baguma ariko cyangwa niba kutero twinshi nibutse umupapa umwe yarasohoye umwana bamusoza ibintu byose hanyuma mugabo rero kandi ntiyigeze yumva ko nyine umwana yagiye kubaka urugo rwiwe yaho bamufata nyene nkagahungu nyene ko muhira mvuze umusizo byibagira caragenda ariko ndabwirwa n'umugore w'umugabo ati yumvire bopere hasi twumva saa moya 6h30 aje kudodora ku cuma wewe muri muvyuke ngo amasahango yangu ngo amasahango ngo aragiye ngo vyuka guta umugabo aza kudodora ku muhungu yubatse amubwira ngo vyuka umva nk'ivyo bintu ngari ari ibibazo byinshi rero icyo kintu cyo gutegura ari kiregoye cyane reka papa mama reka abana banyu bubaka ingo babasohore mugabo mubwira ati condition d'existence ndabiguhaye nk'umuvyeyi nyene uronka ico utangurira ku mugabo genda ubigwize ko kandi nagakunze cyane nakunda hari abantu bamwe bamwe ati je hari bambwiye ati nukuri kandi ivyo nayifashe mu buzima bw'iwanje cyavuze ati sinzoshaka kubaka no kugura amazu ngo ndiko ngo ndayagurira abana habo nzobaha ingabire yo kubigisha neza hama bazovyirondera ni byiza cyane gose hari yindi numvise atatanze ratio acaja kwa mama wewe gufungura ukibaza nk'ico kintu urumva nk'ico kintu akaja ngo yosheri wanje Yesu we twigishe bitagaze no abasohoye abana nibo bahingo zabo bareka abana babubake hari n'abantu usanga abamama yo ndasuye kuvuga abagore kandi babumujije oya nta nakimwe ako kavuge mugabo ntubasanga muri ka telefone umuhungu wiwe uravyumva kanu kose agaca telefone berfi wiwe umukazana ngo ko yonze ngo nibiki ngo ko yonze kubana n'ibintu nibiki go deep uravyumva ngo kandi ngo uba gatwebwe tuba turi mu bijanye no gufasha izo ngo durari ibintu byinshi umunsi ubona yatangaye mama w'umukobwa yabwiye umukwe wiyo ngo mbega ngo kwereka ngo utakimushira kuri stat ngo maze iminsi ngo ndavuga no kimushira kuri stat ngo habaye ikintu ntukimukunda ngo mushira kuri stat mabukwe wiwe
urumva nk'ivyo bintu donc ivyo ni bimwe bice birevolte umuntu ugasanga batanga izindi ngeso zindi cyane no abavyeyi basoya bareka abana bubake ako karumvikana norenza ko ibindi bari ibindi ntazi aho nyene hari uwundi nawe avuga ati jewe iki gikaniro ndakikunze sinateguwe vraiment nditoye vraiment sinateguwe ndabonye ko ndi mu kajagari kadashoboka ibintu byose ni eserere ni bipararanga n'ibyo byose ndabiko ariko numva ashaka kuba umuntu ndashaka mfata umurongo rero hari umuntu n'ukuri burya iki kiganiro ni cyaje gutyo hari umuntu kiriko kiraviza tutazi none uwo muntu yumva akeneye uwo mujene aheruka kugira mariage ari mu kajagari atabone ahejeje kumva ibintu vuze yumva ntiyateguwe ntiyagize gute ni gute yocaba umuntu rero muzima bwa binambere arundi barayamaze avuga ngo ntavuka rimwe ngo cyuzura ingobyi ngariko namandiko ndasuje abantu mu bintu hari amakosa nanje nakoze nk'umugabo nka kimwe nako ndavuga kutahaba intare namudayivuze mu biganiro bitandukanye mu nyigisho muze gutanga je nasi gusambura urugo mu kwezi kwa mbere kwa mariage bivanye n'ibinyoma byinshi nafise muri jewe hamaje nashaka gupfuva abantu ko ivyo bavuze atari byo hama nyene mba wa papa dahari ko twakuze batubwire ko umukozi w'Imana agize mariage ko je narongoye ndongoye ishengero narongoye musanwe ni pastori hanyuma rero baravuga yuko umukozi w'Imana agize mariage camera nk'Ezekieli acakuma nyene anezerewe kuba nyene agumana n'umugore yari hafi y'umugore anezerewe mariage aciye bagiye kuba c'Imana ati n'Imana ishobora kwica umugore wawe nkuko yabikoze kuri Ezekieli byinshi hama rero narumva kumengo ari ikintu bavuga yuko ngo amavuta yo ngo acagabanuka cyangwa je umengo nkene kubera ko ikivyo bavuga atari byo rero ni kuvuga ngo napfuye kugira mariage programme ntizigeze zihinduka ninje mu ndi buzima bundi ni nk'abantu nyene baba Kristo barako badukurikirana reka ba pastori banyu bubaka ingo zabo reka kanu kose umwanya wose nteza kumuri kuri telefone na pastori nawe arafise urugo rwiwiwe arafise abana bwirizwa kurera ejo ni baba banywara umugi by'ukuri ntazo bari cubahiro kwishenge ntazo bari cubahiro ku Mana rero gasanga hari n'abakristo nta kimumva ntimva ko pastor afise umubiri aruhuka akeneye kugira gusanga yabonye pastor kwishengero mugabana musanze no muhira aje tanavuze umwanya wose guma ari kara telefona uravyumva ni ibintu byari gushobora kurindira saa 7 saa 8 saa 9 ngo pastor nguruma ngo narimbuze tiro ngo nagomba twe turaganira Mana yanje ibi navyo nibike uravyumva rero jewe numva umengo kabe nkeneye kuhora ivyo defi nta programme nigeze mpindura ahubwo nagumye mbaye bw'abuzima nimba yo nk'umusore hanyuma rero umugore umva twagize mariage ntambone agategura ibyo kurya sinze ngo tubisangire uravyumva akirirwa muhira wenyine irungura ikamwica uravyumva uyu munsi umwe arambwira ati burya naje nari nkeneye nk'umubonano nk'umukristo wanje akubwira ikibazo mfitanye n'umugabo wanje umva n'umugabo wiwe asabye programme nk'umukristo kandi ibyo n'umukristo wanje ari mu ishengero ma programme nk'umukristo wa ndamuze kwere kwinsabye nk'umukristo yinsabye nka madame arambwira toya nka madame nta mwanya wondonkera mugabo nk'umukristo wa mudazi ko utomburira umwanya nacemvuka ni Yesu we urasambutse gwaruko mu nyuma cyanda kuri biratune kana aringiye kuruba nazinduka kare nkatabwira sasa sintaye gufungura nkaza ndushe nashika ngo tumera amata nkaca nibiratungira binyambura yanamaze kubiryamana mu gitanda ndikasanga narushwe kumva kwiga kwishengera kurakira no kurasengera abantu ibikorwa dukora biraruhisha cyo gituma Kristo mukwiye kuruza murumva ko dukora igikorwa kigoye cyane gose abashobora kuturura muturure mu buryo bwuko kiretse ari urgence nayo wundi kandi mumve ko sitwe ntiturutubana ari ndanze ko Imana abandi bubafasha cyo birantangaza umuntu aba namuhaye umuntu amusengera muga akaca bva kuri wagaciza kuri je ngo nkeneye n'amavuta ya APôTRE nkeneye ngo n'ikiganza ca APôTRE ni mukure mureke kuma muri abana uyu marace sinace mpagarika ivyo naringiyemo kukija muri Imana atubwira mbega umuntu adashobora gutunganya neza urugo rwiwe mbega azotunganya igishengero bugishengero rigira igicapo kivuye muhira ishengero rya mbere ni muhira rero ico gihe acarambwira ati je no kuri umutima wanje wabaye
sinigenda mutuka, sinigenda muturubika, sinigeze nkora ibidakorwa, sinigenda muvanga, sinigeze, ariko gutubabaye arambwira ati none ni igiseke wazanye gutereka ngaha, ndifuza umuntu tuganira nkamubura. Ndategura kugira ngo uze gusangira, ntutaye gufungura, ntunankominike, uravyumva, ndakurondera nkakura kandi ndakubona ngaha muri abageni encore turabageni. Ndavuga nti naciye ndamusaba imbabazi, ndavuga nti kuva ubu ndahinduye porogaramu, uyu munsi n'umunsi wawe, ishengero iminsi yaryo niyi, iminsi y'umuryango niyi. Hari ibintu ubwo byaba bimeze kiretse ari ikindi kintu kindi, nawe nyene ndamusaba urujuni uni wa mwanya wawe, mugabe iki kintu cari gikene woshobora kumurusha nkagenda kuko umwanya wawe. Rero ico gihe tubona kuganira, mu nyuma ntangwa gushira ibintu ku murongo. Rero icyo nashaka kuvuga nuko by'ukuri tubwizwa kuba abapapa nyene bahari, kandi by'ukuri bumva neza ko abisa kubanza gutunganya ivyo mu rugo rwabo. Ikindi numva nobwira bari kwadukurikirana bakeneye by'ukuri kuca batunganya ibintu nivyo munze gusujira abantu, rondera umuntu agukurira. Rondera umumanto, rondera umuntu ubaza mbega ibi bintu bigenda gute, kumura bicemo imbere yiwawe, hama ugire umuntu w'umuhanuzi wawe agufasha kubaka no gutunganya iby'urugo. Ikintu rero benshi babura gituma bagwa bavyuka ayo mayesero no kubera ko urumva nyene umuntu agenda yivumbura ku giti ciwe, gusa hari ibyo dakeneye kuvumbura ku giti ciwacu, dukeneye kwitondera kubera ko ari ababivumbuye imbere yacu. Ni nabwo buryo bwo gucungura umwanya kugira ngo ibintu umuntu abikore neza. Iyo niyo mpano numvuga mbere nobanza guha uwo mujene atigeze aronka nyine ategurwa n'ibiki, senga Imana iguhuze n'umuntu. Ndafise jewe mu manto atakindi akora ku buzima bw'iwanje nukunyigisha ingene mu papa mwiza. Apotre nukuri nana kimwe mutatubwiye muciye hose kuba papa bakuze, abajene bose bariko bariyumva, bamaze gushikayo, bari bamaze kudabanganya ibintu, barumvise ingene bikorwa. Ntakaja mu mwuga akantu mwumva ko mwari mufise mugiye mutavuze. Ego turiko turasozera ikiganiro. Ijambo rya nyuma numva novuga ubwa mbere ni kuba mu tuvuga kujya n'abagabo, nuko igishobora kuzigama ingo muri kino gihe nuko abagabo badacika intege mu gukora ivyo bahoze bakora, bari kwarondera kubaka no gushinga ingo zabo. Ni kuvuga iki? Umugabo kurya kirondera uwo babanye canke uwo babana ubu, biga yahora akora, kujya ahora vyuka akamwimvira ko, kujya ahora vyuka akamwandikira message akamukomunika, kurya naho yaba yagiye kure mugabo yamutelefona akamubwira ati nagoma numva ko ngene umeze, nuko abagabo ivyo bintu batobidohokako. Nuko batokwibwira ko bashitse. Nagiye gusanga ibanga rikomeye mu rugo nuko umugabo misi yose yama ariko arakonka hisa umutima uwo yakunze, ntiyumve ko yashitse, yame misi yose. Ariko kandi ikindi nuko abagore mumenye abagore banyu kungene bameze, bakunda ikibankiki. Ico kintu gikomeye cyane gose, bakunda ikibankiki. Umugabo akamenya umugore wiwe ico akunda nico yanga, hama kuvyo yanka mwirinde kubabaza, kuko umugore ababaye n'Imana ntigutabara. Ugize mashaka ukagira umugore w'ingare, Yesu we birivuga ngo ufuma uba kure y'igisagara, uba mu bugaragwa, n'Imana ntigutabara. Urumva rero ntibarinde baragira aho hantu. Umugore arinze agera ahantu aba ingare, nuko urumva nyene hari ibintu byinshi aba yarakomeretse, kongera kana gasura gakomereka mu gati n'agacika igikoko, wa mutima arafise woroshe ko ukakomana aranyibuye. Rero abagabo nuko bomenya abagore babo bakunda iki, banka iki, hama kandi mwami murondera igihe cyose gukonkeresa imitima y'abanyu y'abakunzi. Akora n'akantu mwemeregeze kunzaturira areze igihe ego arambira ntiwiyumvire ngo wamushikanye mu rugo byaheze, wamige cyose still conquering hell, uvomera bandaniriza ko
ivyo akora hariho byinshi n'ivyo abagabo bitugora kubera ivyo tuba turimo n'ibiki mugabo ari umuntu n'ivyo je bon ingene meze kubera ibikorwa byinshi mba ndimwo sindi wa muntu akunda guposta cyane umugore mugabo ndinze bwa ngo ndamuposte tukavure ndamukwiriza mugabo tuzika dukunda nyine by'abantu babona iki twemeze ariko ntabwo ari byo na gatoya oya Apôtre tubashimire cyane pour votre intervention ariko abakunzi bo kukaye ntubibagire abakunzi bo kukaye ntubibagire baranezerewe kubabona baranezerewe kubona waduteye agateka hari umwe nigeze kubwira ati mfise umutumire Apôtre ngo cyangwa rose ngo kurabyatura ibyo nibiki kandi ni ariko arafyina kandi n'umuntu akuze kandi nyene yubahize ngo kurabyatura ngo naturiki nivyo none Apôtre uramuzi yego ndamuzi Imana yanteye agateka rero abakunze bo kukaye banezerewe no musi kwabona kukaye genda mubabwiye akajambo kihumure ubwa mbere na mbere abakunzi bo kukayi ndababwire ko muri abadasanzwe muri umugisha munini cyane gose kumusavyikazi w'Imana hanyuma nukuri mubandanye mukurikirana ibiganiro mubandanye mubipartaja ntimucike intege mwumve ko muri umuryango kandi nibaza ko ariko biri muri umuryango nimubandanye gushikira kino gikorwa n'ukuri ino nyenyeri Imana yaduhaye ntituyibwe umuco wayo ntugende ugabanuka na gatoya twamwe nyene urumva dusengera kino gikorwa twamwe tukiba hafi uko dushoboye cyane mu mwandikire ndazi ko benshi murafise ama contact yiwe ni mu mutera intege ibitagenze neza mu bivugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza rero abakonze ko kukayi kubwanyu igihe cyose muzoba ico mukeneye mwifuza hari sije twoza kuganira ko nukuri muramubwira umusadikazi w'Imana turahari kugira ngo tubakorere umuntu bw'Imana eka no mu vy'Imana izoba idushoboje rero ndabakunda cyane kandi Imana ibahezegire ibagire neza Imana ibandanye kubitaho no kuba hezegira Imana ibahezegire ati tumwe ka Fanta orange kandi kabonetse tubashimire cyane mukozi w'Imana kuba mwaduteye agateka mukabona umunsi mwaje kuvuga ku bapapa naho mwashatse kuvuga ku mama mugabo tubashimire yuko mutatubabaje tubashimire ku ntererano zanyu ziri mu bwenge budasanzwe kandi twizere ko bizozana ihinduka ryinshi ko ariko baradukurikira twizera ko kandi nitwasubira kubatumira muzodushikako muzogaruka yego cyane murakoze cyane bakunzi bo kukayi aha niho turangirije ikiganiro kukayi wakinezererewe mwumvise ibyo umukozi w'Imana yabasavye mubanze mugire subscribe mugire like mugire partage mugire na commentaire cyane commentaire pana bandi baza inbox muri WhatsApp yanje mugende kuri YouTube commentaire merci beaucoup peace and love abakunzi kukayi nakagaruka Imana bahezegire